Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ese vy'ukuri ninde ariko aranyuruza abanyamabayi mu ntara ya Cibitoke? Imwe mu makomine abangamiwe n'ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero uno mwaka ni komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Abanyamabayi banyuruzwa bakuwe muri Mabayi nyene cange mu bindi bice vy'igihugu. Hano turagaruka ku bantu batanu banyurujwe muri uyu mwaka gusa. Gilbert Irakoze yanyurujwe kuwa 26 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Uwatanguye kunyuruzwa yitwa Gilbert Irakoze, umusore w'imyaka 25 avuka ku mutumba wa Rutorero agacimbiri Muganza muri zone Butahana ya komine Mabayi. Gilbert Irakoze ni umunywanyi w'umugambwe SNL, agakora akazi ko gucukura ubutare. Mu gatondo ko kuwa 26 z'ukwezi kwa kabiri 2024 isaha 2 z'igitondo, Gilbert Irakoze yururutse ipikipiki mu kibanza yakoreramwo akazi ko gucukura ubutare. Ubwo nyene haca afatwa n'abapolisi babiri bamwinjiza imodoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yera y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Uwamenyekanye yari muri iyo modoka ni Medare Batazira Mazahari, akaba yari chef de zone Mabayi, hakaba n'imbonerakure yo ngaho i Mabayi. Kuva ubwo nta gakuru ka Gilbert Irakoze, bamwe bakaba bavuga ko yoba yaraciye yicwa na Mazahari. Hari n'abavuga ko Mazahari yoba yari yatumwe uwundi Gilbert yakekwa ko yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe aca asimbira ku munywanyi wa SNL azi ko yitwa Gilbert. Uwugira kabiri ni Pacifique Nkeshimana yanyurujwe ku wa 5 z'ukwezi kwa 4 2024. Pacifique Nkeshimana ni umushoferi w'imyaka 45 avuka ku mutumba wa Busesa muri komine Mabayi. Ku mugoroba wa 5 z'ukwezi kwa 4 2024 hafi isaha 12 Pacifique Nkeshimana yaratahanye imodoka yakoresha acaja kuyibika kwa sebuja hafi ya OTB Buhoro i Mabayi. Avuyeyo hageze aho bita ku Runyanzari, Pacifique Nkeshimana yaraguze amayinite hamwe n'ikinyobwa bita Energy. Avuye aho nko ku metero 500 haje imodoka kamyonete Toyota Hilux double cabine ivugwa ko yatukura. Abayirimwo basimbira kuri Pacifique Nkeshimana baramujana. Kuva ubwo nta gakuru ka Pacifique. Abiwe bavuga ko Pacifique Nkeshimana atamugambwe yarimwo, ariko yari umugenzi akomeye w'umunywanyi wa SNL yitwa Juma Ndayishimiye, nawe yanyurujwe iryo joro nyene. Hari abavuga ko yazize irementanya ryakorewe Juma, maze bose babesherwa ko bahora bunguruza ibirwanisho. Uwogira gatatu ni Juma Ndayishimiye yanyurujwe ku wa 5 z'ukwezi kwa 4 2024 nyene kimwe na mugenzi we. Juma Ndayishimiye ni umugabo w'imyaka 44 akaba avuka ku mutumba wa Muhungu muri komine Mabayi. Juma ni umunywanyi akomeye w'umugambwe SNL, ubundi yari umuforoma kwa muganga, yanakoreye ku mavuriro atari make mu ntara ya Cibitoke. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 Juma yarahagaritse akazi k'ubuforoma yitwararika koperative yo gucukura ubutare yarasangiye n'abandi barimwo abitwa Majambere Samuel, Vyagizimana Pascal ndetse na Manirambona Regine. Haranavugwamwo n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Cibitoke Eugene Bizindavyi. Hagati y'abasangiye iyo koperative itazwi hoba harabaye ukutumvikana. Juma ababwira ko yibwe n'abamuhenze bakamuha inzahabu zitarizo. Bagenzi we boba bataravyemeye. Aho niho hoba haravuye irementanya ryo kubeshera Juma Ndayishimiye kwagura ibirwanisho vy'abarwanyi kugira anyuruzwe n'iperereza. Juma Ndayishimiye yarafise urugo muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, quartier Gitega 12 bare 9.
12 bare icenda. Aho niho abantu bambaye impuzu z'igipolisi bamusanze mu ijoro ryo kuwa gatanu z'ukwezi kwa kane 2024 hafi isaha 5 z'ijoro. Aba bantu bateye urugo rwiwe bariyugururira bamusanga mu nzu bamutwara atambaye agahuzu bagenda baramukubita muri kamyonete Toyota Hilux double cabine yera. Kuva ubwo nta gakuru ka Juma Ndayishimiye. Ubu umukenyezi wiwe nawe arabangamiwe n'uwitwa Regine Manirambona ari muri abo bavugwa ko bari barahaye amahera Juma Ndayishimiye. Uwugira kane ni David Nsengiyumva batazira Rugara. Bukeye ku wa gatandatu z'ukwezi kwa kane 2024 ya modoka ya Jana Pacifique Nkeshimana yaragarutse i Mabayi igenda itwaye abanywanyi babiri ba seneri barimwo uwitwa David Nsengiyumva batazira Rugara. Rugara be n'uwitwa Gerard barafashwe baca mu iperereza mu Cibitoke hanyuma bamanukanwa i Bujumbura. Haciye indwi David na Gerard bararekuwe. Inyuma y'indwi nka zibiri David Nsengiyumva yahamagawe n'uwutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke Isidore Nyandwi. Uwo munsi Rugara yaritavye haja mu Cibitoke kuva ubwo ntarasubira kuboneka. Ntidufise umwidondoro wa David Nsengiyumva batazira Rugara. Ntidufite umwidondoro wa David Nsengiyumva batazira Rugara. Ntituraronka n'agafoto kiwe. Ntituramenya neza n'itariki yafatiweko irya kabiri. Abamuzi bodusangiza amakuru yiwe. Uwugira gatanu ni Jackson Hakizimana yanyurujwe ku wa 14 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Jackson Hakizimana batazira Nzovu ni umushoferi wa sosiyete Afritextile i Bujumbura. Yavutse mu mwaka w'1992 ku mutumba wa Kibande muri komine Mabayi. Nzovu ni umunywanyi akomeye w'umugambwe seneri. Igihe abanywanyi ba seneri David Nsengiyumva n'uwitwa Gerard bafatwa muri Ndamukiza 2024, Jackson Hakizimana yaramenye ko nawe nyene yariko araronderwa afata umugambi wo kunyegera. Yumvise barekuwe Nzovu yaciye asubira gutaha aho yaba mu Kamenge. Yari yibaza ko ivyo kumurondera vyacureshe. Kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu 2024 inyuma y'isaha 7 z'umurango Juma Ndayishimiye yarahamagawe n'abantu bari mu Carama bavuga ko bakeneye kuvugana ivy'imodoka yari yabakoreye. Yaranatumiwe mu rubanza rw'umuryango aho mu Carama. Yavuye mu rupangu avuga ko agiye mu rubanza mu Carama. Bamwe bashaka kuvugana ivy'umuduga bavuze ko telefone yacitse bariko baravugana. Ikibanza Nzovu yafatiwemwo nticamenyekanye. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Vy'ukuri ni bande babazwa bano bantu? Uwa mbere ni uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke mu Kiringo ivyo bintu vyose vyabereyemwo. Isidore Nyandwi mu kwa gatanu yahavuye akurwa mu Cibitoke, ubu ntituramenya iyo yajanywe. Mu Cibitoke yasubiriwe na Colonel Felix Havyarimana yahora i Muyinga nawe nyene azwi mu mabi menshi. Uwa kabiri abibazwa ni Elifaze Niyongabo harongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura kubera Juma Ndayishimiye ndetse na Jackson Hakizimana batazira Nzovu bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Burya nta bantu iperereza rinyuruza mu ntara kanaka uwutwara iperereza muri iyo ntara atabizi. Hari Medare batazira Mazahari yari chef de zone wa Mabayi nawe azi neza iyo yashize Gilbert Irakoze. Uwa kane azi iyo abo bantu bose bari ni Colonel Domitien Niyonkuru atwara iperereza mu gihugu hagati DDI. Uyu abatwara iperereza mu ntara banyuruza abantu abanje gutanga uruhusha. Bamwe twarumvise ko baciye mu busho mw'iperereza i Bujumbura. Domitien Niyonkuru harazi neza iyo bano bantu bose bajanywe. Uwa gatanu abazwa bano bantu ni General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira muri SNL. Niwe hatanga amafaranga abagenewe ibikorwa vyo kunyuruza abantu mw'iperereza. Uwa nyuma abazwa bano bantu ni General Major Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo atwara iperereza ry'u Burundi SNL. Ico dusaba abakurira runo rubuga
Ica mbere abo babazi David Nsengiyumva batazira Rugara botwandikira bakadufasha kuronka umwidondoro wiwe, ifoto yiwe n'ivyamushikiye. Ica kabiri abomenya imodoka y'iperereza kamyonete Toyota Hilux double cabine itukura yakoreshejwe mw'inyuruzwa rya Pacifique Nkeshimana na Rugara botwandikira. Iyo modoka ntiyari imenyerewe muri buno bubisha. Ica gatatu womenya iyo Isidore Nyandwi yarungitswe gukorera kuva avuye mu Cibitoke nawe nyene yotumenyesha. WhatsApp ya Ndondeza ni akamenyetso ko guteranya 324565615 ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique nini nahazwe. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.